Only football can make you feel like this. Absolutely incredible. Aha, mwamaze kuvyumva ni kuri Iwacu Top TV turi mu kiganiro c'inkino, ikiganiro Iwacu Sport News, aho tuje ngo turabire hamwe amakuru avugwa mu bijanye n'inkino hirya no hino kw'isi. Jewe muri ko murumva ndi Jean Paul Dunia Le Monde, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanje bamwita Bizimana Twayibu ari mu buhinga bw'ivyuma, niwe akora ibishoboka vyose ngo aya majwi abashikire arongorotse neza nkuko muri ko murayumva. Yes, turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya gatandatu ukwezi n'ikigarama umwaka w'ibihumbi 2021, tukaba tuje ngo tubabwire amakuru y'inkino avugwa hirya no hino kw'isi. Reka maze ndabahe ikaze mwese iyo muva mukagera abariko baradutega amatwi, abari ngaha mu Burundi, abari hakurya y'imbibe z'u Burundi ku migabane itandukanye, abari muri Afrika, Iburaya, muri Amerika, muri Aziya, Oceania n'ahandi hose. Reka rero mikaze abasportife muri rusangi, naho ikaze abakinyi, aba arbitre, aba coach, abakunzi b'imigwi itandukanye, haba mu madiscipline atandukanye, abakunda football, basket, volley, abakunda athletisme, eka mwese ndabahaye ikaze mwisange. Reka ndamutse abafana bamwe ndamubona bamwita Ninganza Melkisedeki, bamutazira Madudu n'umufana wa FC Barcelone, ndamubaze nti mbegejo witeguye gute guhura na Bayern Dominique. Yes, ndamubona bamwita Gadi ari hariya i Bujumbura, ari muri stage n'umufana wa Chelsea. Reka nawe ndamuramutse cyane namubwire nti karibu muri kino kiganiro. Ndamuhamagare Suleiman ngaho kuri centre imuyinga, ndamuhamagare ati karibu mu kino kiganiro. Mpamagara na Adolphe Dr Habimana hariya mugasho kuri hôpital n'umufana wa Arsenal, ndamubwire nti karibu. Ndamwibutsa ko uno munsi Arsenal iza kurangiza journée ya 15 ihura na Everton. Ndabona mwese ntibagiye na Teacher Jadodi hariya mu giteranyi, ndamubwire nti karibu. Shadrack Martial kabisa, ndamuramutse cyane ndamubwire nti karibu, aho tuza kubana muri kino kiganiro n'umufana wa Manchester United na coach Jibril, ndamuramutse cyane, ni mugenzi wanje dukunda gukorana hano ariko akaba yafatiriwe, nawe nyene ndamuramutse. Coach Arusha wese ndamuramukije. Eka mwese bamwita Ngabo nziza n'umufana wa Manchester United, nawe nyene ndamuramukije. Mwese ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Eka nibuke na Claude Carlos ndaze yo nkubita. Carlos aho uri hose ndagutahije, n'umufana wa Real de Madrid, ndamutahije cyane, ndamubwire nti chukwa. Yes, turaje rero mu ncamake ndababwire ibyo tugiye kuvugana. Reka tumira amate cyo tuza mu kanya. Yes, nkuko nari mejeje kubivuga, reka turabire hamwe amakuru tugiye kuvuga mu ncamake, aho tuja guhera ngahe iwacu mu Burundi. Turaja kuvuga mu Burundi, tuvuge muri championnat national Primus League mu gicaro ca mbere, tubabwire ingene inkino zagenze. Batanguye gukina ku munsi wa gatanu, barakinye ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana, hose turababwira ingene inkino zagenze. Mu gicaro ca kabiri nkuko nabibabwiye, bari mu karuhuko, phase aller yaraheze, bakaba bari mu karuhuko, bakaba bazogaruka bakina phase retour, tukazobabwira ingene bizo bavyifashe. Muri FFB zamaze guhindura imirisho. Honorable Reverien Ndikuriyo yahoze arongoye ishirahamwe FFB, ni kuvuga ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, akaba yamaze kurangiza ikiringo ciwe. Ubu ishirahamwe FFB rikaba riramutswa abandi bayobozi ibashasha. Byose turaza kubibabwira muri kino kiganiro. Ekipe serukira gihugu intamba mu rugamba yabigeme yari hariya mu gihugu cha Tanzania, bariko barakina inkino ni muri za nkino nyene zo gushakisha itike izobatwara mu gikombe ca Afrika, aho mu rukino rwa mbere intamba zashoboye gutsindwa hariya i Dar es Salaam, bakaba barindiriye urukino rwo gusubiriza ruzobera ngaha i Bujumbura.
Yes, turaza kurabira hamwe no muri Afrika, turabe inkino ziriko ziravugwa muri Afrika aho tuzakora muri CAF Confederations Cup bariko barakina baheza ivy'amabaraje kugira ngo bashobore kuja mu mapule kugira ngo imigwi ishobore kwipanga mu mapule hama itangure gukura namwo aho baca bakina inkino nyinshi cyane. Turaja kurabira hamwe no ku mugabane wa Buraya inkino zarabandanije muri ya mashampiyona mukunda cyane akomakomeye aho tuja kuvuga mu Bufaransa, mu Budagi, mu Butaliyano, muri Espagne hamwe no mu gihugu c'Ubwongereza. Na UEFA Champions League yagarutse aho bagira bakine inkino za nyuma kugira ngo bashobore kwinjira muri kimwe c'umunani gishira icanywe byo bita huitième de finale, ayandi ma equipe atahe burundu, ayandi aje muri Europa League. Turaje kubabwira rero ngene inkino zizoba kuko ejo ku munsi wa kabiri bazokina no ku munsi wa gatatu bazokina. Reka subire ndabahe ikaze mwese iyo muva mu Kagera, ndababwire nti kaze, ndababwire nti shalom, ndamukanyo y'amahoro, kaze muri kino kiganiro cacu. Utarakora subscribe abo wa mbere mu kuyikora kugira ngo azohore aronka ibiganiro vyacu bikiri ibishasha. Ndabahaye ikaze. Yes, reka twinjire mu idonido uno musi amakuru yacu tuyahere mu gihugu c'Ubufaransa mu higanwa ryaho ryitwa Ligue 1. Bari bageze ku ndwi ya 17 byo bita 17e journée. Hari ku musi wa gatandatu niho nkino zatangura. Equipe ya Marseille itsindwa na Brest 2-1. Marseille iri wayo. Lille itsinda Troyes 2-1. Lens inganya na Paris Saint-Germain 1-0. Saint-Etienne itsindwa na Rennes iwayo 5-0. Montpellier itsinda Clermont 1-0. Reims itsindwa na Angers iwayo 2-1 mu gihe Reims beretswe n'ikarata itukura. Lorient itsindwa na Nantes 1-0. Yisanze wayo. Monaco itsinda Metz 4-0 mumva ko yayihanije. Equipe ya Nice itsindwa na Strasbourg muhiri wayo ibitsindo 3-0. Equipe ya Bordeaux inganya na Lyon ibitsindo 2-0. Ukuntu imigwi irutarutanya amanota, equipe ya Paris Saint-Germain gushikubu iri mu kibanza ca mbere amanota 42, Rennes ku mu kibanza ca kabiri n'amanota 31, Marseille mu kibanza ca gatatu n'amanota 29, Nice mu kibanza ca kane amanota 27, equipe nka Monaco iri mu kibanza c'indwi n'amanota 26, equipe nka Lille isanzwe ifise igikombe cyo mwaka uheze iri ku mwanya wa 11 n'amanota 28. Zitatu za nyuma zishobora gukoroka umwanya n'umwanya ni Clermont ku mwanya wa 18 n'amanota 18, Metz ku mwanya wa 19 n'amanota 12, ku mwanya wa 20 ni equipe ya Saint-Etienne gushikubu ifise amanota 12 iyo. Ndabutse ko iyi Saint-Etienne ariyo equipe ifise ibikombe vyinshi mu higanwa ryo mu Bufaransa Ligue 1. Abamaze gutsinda ibisindo vyinshi bamwita Jonathan Christian David akinira Lille n'umunya Canada afise ibitsindo 13, bamwita Gaëtan Laborde akinira Rennes wa kabiri, uyu n'umufaransa afise ibitsindo 12. Amine Giouli akinira Nice no wa gatatu afise ibitsindo 11. Kylian Mbappé wa Paris Saint-Germain n'umufaransa n'umunya Cameroun yigize umufaransa afise ibitsindo 11. Ludovic Ajorc akinira Strasbourg afise no wa gatanu afise ibitsindo 10. Wissam Ben Yedder akinira Monaco no wa gatandatu afise ibitsindo 9. Habibou Mohamedou Diallo wa Strasbourg no windwi afise ibitsindo 9. Seko Fofana wa Lens ni umunani afise ibitsindo 9 nawe nyene. Dimitri Payet akinira Marseille uyu n'umufaransa afise ibitsindo 9 no w'icenda nyene, ndabibutse ko uyakomoka mu mazinga ya Réunion. Mohamed Lamine Bayo wa Clermont ni w'icumi afise ibitsindo 8. Andy Delort ni wa 11 akinira equipe ya Nice afise ibitsindo 8. Inyuma y'iganwa ryo mu Bufaransa Ligue 1 reka turabirangwa no muri German Bundesliga ni mu gihugu c'Ubudagi, nawe ko barakina umunsi wa 14 canke 14e journée. Equipe ya Union Berlin ku munsi wa gatanu yatsinze Red Bull Leipzig ibitsindo 2-1. Hoffenheim itsinda Eintracht Frankfurt ibitsindo 3-2. Ari ku munsi wa gatandatu Augsburg itsindwa na Bochum 3-2 yisanze wayo. Bayern Leverkusen itsinda equipe ya Greuther Fürth ibitsindo 7-1. Murumva yuko kwari ukwihaniza. Arminia Bielefeld iganya na FC Cologne kimwe ku kindi. Mayence 05 itsinda Wolfsburg 3-0. Dortmund itsindwa na
Bayern Dominic ibitsindo 3-2 murumva ko abari derby ikomeye cyane aho batsinda bagombora Stuttgart inganya na Hertha Berlin ibitsindo 2-2 Mönchengladbach itsindwa na Freiburg ibitsindo 6-0 murumva ko Mönchengladbach bayihomangiye barayinyagira kabisa ibitsindo 3-0 ibitsindo byinshi cyane. Yes, hari mu Budagi muri Bundesliga gushika ubu equipe ya Bayern Dominic ifise amanota 38 ni ya mbere. Dortmund mu 14 ni ya kabiri ifise amanota 30. Leverkusen ya gatatu ifise amanota 27. Freiburg ni ya kane 25. Equipe nka Leipzig ifise iri mu kibanza cya 12 n'amanota 18. Zitatu za nyuma ni Augsburg. Iyi ni Red Bull Augsburg ifise amanota 13 mu kibanza cya 16. Arminia Bielefeld ni ya 17 ifise amanota 10. Gushika ubu equipe ya Greuther Fürth ifise inota rimwe ryonyene niyo ya nyuma. Iyi baza yuko byamaze guhera mu gusubira iyo yaje iva mu cicaro ca kabiri. Abamaze gutsinda ibisindo vyinshi bamwita Robert Lewandowski wa Bayern Dominic uyu munya Pologne afise ibisindo 16. Patrick Schick afise ibitsindo 12. Erling Haaland wa Dortmund afise ibisindo 11. Tony Awoniyi afise ibisindo 9. Anthony Modeste afise ibisindo 8. Hoffman afise ibisindo 7. Burkardit afise ibisindo 7. Christopher Nkunku afise ibitsindo 6. Serge Gnabry afise ibitsindo 6. Akaba ari uko barushushanya ibitsindo. Yes, aba kimbona abakinyi benshi afise ibisindo 5 harimo ba Porta, Bebu, afise ibisindo 5 ba Diaby, Leus, bineni ba Jovetic, ba Leroy Sané n'abandi benshi cyane. Aho hakaba hari muri Bundesliga mu higanwa ry'Ubudage. Reka turaba no muri Serie A mu gihugu cy'Ubutaliyano turabingene byari vyifashe mwiye weekend. Yes, muri Serie A mu gihugu cy'Ubutaliyano bariko barakina 16e journée indwi igira 16. Hari ku munsi wa gatandatu equipe ya Milan AC itsinda Salernitana ibitsindo 2-0. Inter de Milan itsinda AS Rome ya Jose Mourinho ibitsindo 3-0. Naples itsindwa na Atalanta 3-2. FC Bologna itsindwa na Fiorentina 3-2. Venezia yahawe ni yeretswe n'ikarata itukura itsindwa na Hellas Verona ibitsindo 4-3. Spezia ingana na Sassuolo 2-2. Sampdoria itsindwa na Lazio 3-1 mu gihe Lazio bari beretswe n'ikarata itukura. Juventus yihaniza Genoa ibitsindo 2-0. Empoli uno munsi izakina na Udinese igihe cy'isaha 1:30. Equipe ya Cagliari iza gukina na Torino igihe cy'isaha 1:45. Abamaze ukuntu imigwi irushanwa amanota. Equipe ya Milan AC gushika ubu ifise amanota 38 kugikirwa na Inter de Milan. Aba bakaba basanzwe baba no mu muji umwe wa Milan basangiye na stade imwe. Nukubwiye iyo Milan AC yakinye baba bayita San Siro. Inter Milan nayo yakinye bakaba bayita Giuseppe Meazza. Inter Milan ifise 38 niyo ya mbere. Inter irayikurikira amanota 37 ni ya kabiri. Equipe ya Naples ni ya gatatu ifise 36. Atalanta 38. Equipe ya Juventus yazamutse gose yaduze iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 27 aho irushwa ni ya mbere amanota 11. Urumva yuko imigwi yegeranye cyane 38 37 36 38 havuyemo Juventus gusa ariyo harimo difference nini, izindi zose ziregeranye guhera ku ya mbere gushika ku ya kane. Equipe nka Roma ya Jose Mourinho iri mu kibanza c'indwi n'amanota 25. Lazio iri mu kibanza c'8 n'amanota 25 nayo nyene. Zitatu za nyuma zishobora gukoroka umwanya n'umwanya ni Genoa ku mwanya wa 18 ifise amanota 10. 19 ni Cagliari ifise amanota 9. Equipe ya Salernitana gushika ubu iri mu kibanza ca nyuma, kibanza ca 20 n'amanota 8 iyo nyene. Abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi bamwita Ciro Immobile afise ibitsindo 13. Vlahovic afise ibitsindo 13 nawe nyene. Giovanni Simeone wa Hellas Verona afise ibitsindo 11. Uyu nawe ko umuhungu wa Diego Simeone umenyereza wa Atletico de Madrid akaba ari n'umunya Argentine kwa Lionel Messi ba Angel Di Maria. Ukibanza ca kane bagita Douglas Zapata afise ibitsindo 9. Uyu n'umunya Colombia asanzwe akinira equipe ya Atalanta Bergamo.
Edin Dzeko wa Inter Milan afite ibisindo 8, Joao Pedro afite ibisindo 8, Lautaro Martinez afite ibisindo 8, Bazalice afite ibisindo 7, Berardi afite ibitsindo 7, Beto afite ibitsindo 6, abakinyi benshi cyane ba Pedro ba Barcas afite ibitsindo 5. Akaba aruko byifashe mu gihugu cy'Ubutaliyano muri Serie A. Reka tunyaraguritse turabe no muri La Liga Santander ni mu gihugu ca Espagne. Turabigenda cyari gifashe muri weekend iheze bariko barakina journée ya 16 ku munsi wa gatanu. Equipe ya Granada itsinda Deportivo Alaves 2-1. FC Sevilla itsinda Villarreal igitsina 1-0. Barcelone itsinda na Betis Sevilla igitsina 1-0. Equipe ya Barcelone ikomerewe cyane mu gihe ifise urubanza muri misi kwa 2023 na Bayern Munich itsindwa ijya gukina muri Europa League. Ibintu biteye isoni cyane. Mallorca itsinda Atletico de Madrid ibitsindo 2-1. Iyi nayo nyene vyayo biragoye, imaze imisi itwara nabi cyane. Ama equipe yo muri Espagne bigaragara yuko yasubiye inyuma. Real Sociedad itsindwa na Real de Madrid ibitsindo 2-0. Equipe ya Real iri bien déterminée kabisa. Abahungu bayo nka Vinicius Junior na Karim Benzema ubona yuko bazi guhagarara neza mu kibuga kandi bazi kubona igol. Rayo Vallecano itsinda Espanyol Barcelone igitsina 1-0 mu gihe Espanyol Barcelone bari beretswe n'ikarata itukura. Elche itsinda Cadix 3-1. Levante inganya na Osasuna 1-0. Celta Vigo itsindwa na FC Valence ibitsindo 2-1. Uyu munsi hari urukino rumwe igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Equipe ya Getafe iza kwakira equipe ya Athletic Bilbao. Yes, gushika ubu rero equipe ya Real de Madrid ifise amanota 39 igwigwa na FC Sevilla 31. Urumva ko yamaze kuzanikira. Betis Sevilla ni ya gatatu ifise 30. Equipe ya Atletico de Madrid ni ya 4 ifise 29. Real Sociedad ni ya gatanu ifise 29 nayo nyene. Equipe nka Barcelona iri kumanya mu kibanza c'indwi n'amanota 23 aho irushwa amanota 16 yose na mukiba wayo bihe byose Real de Madrid. FC Valence ni 8 ifise 22. Zitatu za nyuma zishobora gukoroka umwanya n'umwanya ni Cadix mu kibanza cha 18 ifise 12. Equipe ya Getafe ni ya 19 ifise amanota 10 yonyene. Levante gushika ubu iri mu kibanza cha 20 n'amanota 8. Ababaze gutsinda ibisindo vyinshi abakinyi ba Barca ntabo mbona hafi ni Depay wenyene ni hatari. Bamwita Karim Mustafa Benzema no mufaransa w'umunya Algeria afite ibisindo 12 wa mbere. Vinicius Junior nawe nyene no munya Brazil bakina muri Real de Madrid afite ibisindo 10. Urumva ko abakinyi ba Real de Madrid uitwa Benzema na Vinicius Junior aribo bakinyi bafite ibisindo vyinshi, aho bagize n'agahigo abakinyi babiri bakina mu equipe imwe bashobora gutsinda ibisindo vyinshi. Aka n'agahigo gakomeye cyane. Bamwita Joani wa Betis Sevilla afite ibisindo 9. Memphis Depay wa Barcelona afite ibisindo 8. Luis Suarez wa Atletico de Madrid afite ibisindo 7. José Lu wa Deportivo Alaves afite ibisindo 7. Aspas wa Celta Vigo afite ibisindo 7. Raúl de Tomás wa Espanyol Barcelona afite ibisindo 7. Bamwita Michael Oyarzabal wa Real Sociedad n'umunya Espagne afite ibisindo 6. Radamel Falcao wa Rayo Vallecano n'uw'icumi afite ibisindo 5. Akaba ari uko vyifashe muri La Liga Santander aho bageze kuri journée ya 16. Yes, reka rero turabira hamwe no muri higanwa benshi bakunda cyane. Iri bagita ngo ni higanwa ry'amafaranga, ni mu gihugu cy'Ubwongereza muri English Premier League. Naho ariko rakina umunsi wa 15 15e journée. Hari ku munsi wa gatandatu equipe ya West Ham yifatira Chelsea mu gahanga. Chelsea itsinda West Ham igombora paka ikora cyo bita comeback itsinda ibitsindo 3-2. Ari ku munsi wa gatandatu Newcastle itsinda Burnley 1-0. Wolves itsindwa na Liverpool 1-0, aho urukino rwari rwagiye kurangira ari ubusa ku bundi, ariko mu minota y'inyongera ku minota 94 Liverpool ironka igitsindo. Southampton inganya na Brighton and Hove Albion 1-0. Watford itsindwa na Manchester City 3-1. Leeds United inganya na Bradford 2-2. Manchester United itsinda Crystal Palace 1-0.
Tottenham itsinda Norwich 3-0 ego. Aston Villa ya Steven Gerrard itsinda Leicester City ibitsindo 2-1. Everton uyu munsi iza kwakira ekipe ya Arsenal igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Abakunzi ba Arsenal iki kintu mukimenye muze kuba muri kuma ekra muraba ekipe yanyu Arsenal murabe ko iza kwikura imbere ya Everton. Yes, bamwita Mohamed Salah n'umunya Egypte akinira ekipe ya Liverpool afise ibisindo 13 niwe wa mbere. Jamie Vardy wa Leicester City ni wa kabiri afise ibisindo 9. Diogo Jota wa Liverpool n'umunya Portugal afise ibisindo 8. Bernardo Silva wa Manchester City n'umunya Portugal nawe afise ibisindo 7. Sadio Mane wa Liverpool n'umunya Senegal afise ibisindo nawe nyene. Colin Williams wa Newcastle afise ibisindo 6. Cristiano Aveiro dos Santos Ronaldo ni wa Manchester United n'umunya Portugal afise ibisindo 6. Rafinha wa Leeds n'umunya Brazil afise ibisindo 6. Heung Min Son n'umunya Corée du Sud canke Korea y'Epfo afise ibisindo 6 akinira ekipe ya Tottenham. Reka rero turabire hamwe no muri UEFA Champions League. Ejo ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu bazoba bariko barakina inkino za nyuma zo mu matsinda nkuko nabivuze. Ama ekipe amwe aba ya mbere ayandi aba ya kabiri aronka ticket direct yo kuja muri huitième de finale, iba ya gatatu ija muri Europa League, ya kane izinga ibirago isubira iyo yajiva. Yes, muri UEFA Champions League bagarutse barimba bati ce sont les meilleures équipes, ce sont les meilleurs stades, ce sont les meilleurs joueurs, ce sont les meilleurs coachs. Ni ku munsi w'ejo rero igihe cy'isaha 1:45 ekipe ya Leipzig izo kwakira Manchester City. Paris Saint-Germain yakira FC Bruges igihe cy'iyo saha nyene igihe cy'isaha 1:45 masayani wacu. Ajax izo kwakira Sporting igihe cy'isaha 4 z'ijoro ku munsi w'ejo nyene. FC Porto izo kwakira Atletico de Madrid igihe cy'isaha 4. Kuyo saha nyene ekipe ya Real de Madrid izo kwakira Inter. Milan AC yakira Liverpool kuyo saha nyene isaha 4. Shakhtar Donetsk izo kwakira Sheriff igihe cy'isaha 4. Dortmund izo kwakira Besiktas igihe cy'isaha 4. Ku munsi wa gatatu ekipe ya Chelsea izogenda gutemberera Zenit St Petersburg. Munsi wa gatatu igihe cy'isaha 1:45 Juventus yakire Malmo igihe cy'isaha 1:45. Benfica de Lisbonne izokwagira Dinamo Kiev igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Atalanta Bergame yakire Villarreal igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Wolfsburg izokwakira Lille igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Red Bull Salzburg izokwakira FC Sevilla igihe cy'isaha 4. Manchester United yakire Young Boys igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Ekipe ya Bayern de Munich izokwakira FC Barcelona igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Akaba ari go rukino ruzohereza ku munsi wa gatatu igihe cy'isaha 4. Barcelona kwa Bayern de Munich kuri Allianz Arena. Hazoca wambaye ndakubwiye. Ekipe ya Barcelona iravye nabi ija muri Europa League kuko nta kindi sabwa atari gutsinda. Iki sabwa no gutsinda kugira ngo ishobore kwizera ko yobandanya mu gice gikurikira, igice c'8 gishira icanyuma. Reka turindire tuzangene zoba vyifashe. Urukino izoba ari inyankuke, izoba ari vumbi, izoba ari vumbi na yasho kabisa. Aho abakunzi ba FC Barcelona bakaniye bavuga bati dutegerezwa kwiganzura ekipe ya Bayern muri kino gihe yabagize nk'umugore wabo ibatsinda uko yishakiye, ngaho 8 ngaho 4 kubusa. Ewa ni hatari. Reka tubindike turabe ingene bizogenda. Rero gushika ubu muri groupe A ekipe ya Manchester City yaramaze kuronka itike niyo ya mbere ifite 12. Paris Saint-Germain yaramaze kuronka itike izo sohoka ari ya kabiri. Leipzig ni ya kane hamwe na FC Bruges ziriko ziraraba izoba iya gatatu kugira ngo ishobore kuja muri Europa League. Muri groupe B ekipe ya Liverpool yaramaze kuzanikira FC 15 ariko hagati ya Porto ya kabiri, Milan ya gatatu na Atletico de Madrid ya kane ziracishakisha ishobora kuba iya kabiri kuko iya kabiri ifite 5, ya gatatu 4 ni ya kane 4 nyene. Urumva yuko entre iya kabiri, ya gatatu ni ya kane Porto, Milan, AC hamwe na Atletico de Madrid ari
ikirori kabisa hazoca uwambaye. Muri groupe C Ajax yaramaze kubandanya, yaramaze kuronka itike ifite 15 kuri 15. Sporting de Lisbonne ifite 9 yaramaze oya ntirizera neza kuko ya gatatu Dortmund ifite 6. Urumva rero iravye nabi irashobora gusigara. Besiktas ifise ubusa. Muri groupe D equipe ya Real de Madrid na Inter yaramaze kubandanya. Real ifite 12, Inter ifite 10 ariko baracasigaje kuraba izoba iya mbere kuko hamwe Real yotsindwa Inter igatsinda nako bazohura cyo Real isabwa no kunganya gusa kugira ishobore gusohoka ari ya mbere. Itsinzwe Inter domikigira 13 ikiba iya mbere. Equipe ya Sheriff ifite 6 ino kuja muri Europa League byaraheze. Shakhtar izinga ibirago isubira iyo ya Jiva murantunga. Muri groupe E Bayern Munich ifise amanota 15 yo ya mbere. Barcelona ifise 7, Benfica ifise 5, Dinamo Kiev byaramaze kurangira ifise inota rimwe. Bisigura yuko equipe ya FC Barcelona ishobora gutsinda Bayern ikagira amanota 10 mugabo n'umurizo guma ya kabiri. Benfica nayo ishobora gutsinda Dinamo Kiev ikagira amanota 8 mu gihe Barca izoba yatsinzwe ica ironka itike yo kuja muri Europa League. Ibintu biteye isoni ku equipe nka Barcelona. Ni equipe ikomeye cyane, ni equipe y'amazina, equipe y'amateka, equipe tutaragira tuyibona ikina Europa League ariko ibintu bishobora kuyishikira muri kino gihe. Ariko reka tuyifurize amahirwe, irashoboye gutsinda na Bayern Munich gutyo ikabandanya. Yes, turabe inganije igizogira 8 mugabo mu gihe Benfica izoba yatsinze n'ubundi zoguma iri ya kabiri. Muri groupe F Manchester United ifise amanota 10 yaramaze kuronka itike mugabo Villarreal ifise 7 irayikurikira. Hamwe Manchester yotsindwa Villarreal igatsinda Joshika ikaca iyirusha bagaca baganya amanota ariko ugasanga nka Manchester United ibaye ya kabiri. Atalanta ni ya gatatu ahubwo entre ya Villarreal na Atalanta ntayiramenya ko izoba ya kabiri ndetse ni Young Boys nayo irashobora kuba ya kabiri. Byose birashoboka, reka turindire. Muri groupe G Lille yo mu Bufaransa niyo ya mbere ifite 8 iri tsinda ryo nta nuko birahera. Ukuvuga Lille ifite 8 niyo ya mbere. Strasbourg ifite 7 ni ya kabiri. Sevilla ifite 6 ni ya gatatu. Wolfsburg ifite 5 nayo ni ya 4. Nukuvuga ya mbere ifite 8 ya kabiri ifite 7 6 ni ya nyuma irashobora gutsinda iya mbere yatsinzwe igahita yicako. Ni hatari. Muri groupe H Chelsea na Juventus izi hazoye kuraba izo zoka ari ya mbere zanamaze kuronka itike. Chelsea ni ya mbere ifite 12 n'ibitsindo barabinganya ngira baravye alphabet. Ya kabiri ni Juventus 12 nayo nyene. Zenit izoja muri Europe oya itsinzwe nako Malmo ishoboye gutsinda Zenit igatsindwa Malmo bizo ya gatatu. Hanyuma Zenit izinga ibirago isubirire iyo ya Jiva. Akaba ari uko vyifashe muri Europa League muri UEFA Champions League ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu. Reka tumira amateka toye cyo turabira hamwe n'amakuru avugwa muri Afrika. Muri Afrika turaba amakuru ahavugwa aho bariko barakina match za barrage match za nyuma kugira ngo bashobore kuja muri bimwe twita amapure. Ni muri CAF Confederations Cup. Yes, imbere inyuma yo kuva ku mugabane wa Buraya reka turabira hamwe no muri CAF Confederations Cup bariko barakina match za barrage, match za nyuma, match zo gusubiriza. Hari ku munsi wa Mungu bakinye cyo ku munsi w'Imana. Yego bakinye ku munsi w'Imana. Gor Mahia yo muri Kenya yanganije na Otohodoyo igitsindo kimwe ku kindi. Red Arrows itsinda Simba Sports Club ibitsindo 2 kuri kimwe. Chakuma itsinda Tipi banganya na Tipi Mazembe ubusa ku bundi. Equipe ya Inter Club de Rwanda itsindwa na ASEC 3 kuri 2. Koto Sport inganya na Nouadhibou ibitsindo 2 ku busa. DSMP Imana itsinda Union Sportive de la Gendarmerie igitsindo kimwe ku busa. Iyi niyo yakuyemo equipe ya Bumamuru. Enyimba itsinda Ittihad Tripoli muri Libya ibitsindo 2 ku busa. Al Masry itsinda Rivers United Football Club igitsindo 1 ku busa. Pyramids itsinda Maniema Union igitsindo 1 ku busa. Al Ahly Tripoli
bari batsinzwe ubwa mbere baca batera ama penalty kuko ari aheri yatsinze Stade Malien igizwe kimwe kubusa nayo yatsinze kimwe kubusa baca batera penalty ari Tripoli kirabandanya kuri zine zayo kuri zibiri za Stade Malien. Binga Football Club itsinda Zanaco ibitsindo bibiri kubusa. GS Saoula itsinda Hearts of Work Sports ibitsindo bine kubusa. CS Sfaxien itsinda Tusker Football Club kimwe kubusa. LSB Berkane itsinda APR FC ibitsindo bibiri kuri kimwe. Akaba ari uko vyagenze muri CAF Confederations Cup. Yes, inyuma yo kuva ku mugabane wa Buraya no muri Afrika muri CAF Confederations Cup, reka rero tugaruke ngaha iwacu mu Burundi turabe ingene inkino zari zifashe kuri journée ya 15. Mbibutse ko wari umunsi wa nyuma wo muri Fazale, tukaba tugiye kurindira phase retour ngira ngo bazotangura mu kwezi kwa mbere. Yes, mu nkino rero zirangiza igice cya mbere cyo phase ale ku munsi wa gatanu equipe ya Royal FC yakiriye equipe ya Le Cloco ari kuri stade Ingoma. Le Cloco ishobora gutsinda equipe ya Royal FC ibitsindo 3 kubusa. Vitaro FC kuri stade Intwari nako ibitsindo vya Le Cloco byinjijwe na Blaise ku munota wa mbere. Uyu yari yinjije no mukinyo Royal ni own goal. Edouard atsinda igitsindo ku munota 20. Umukinyi twa Juma wa Le Cloco atsinda igitsindo ku munota wa 45. Akaba ari uko byari byifashe. Vitalo FC yakiriye Top Junior hajya kuri stade Intwari. Top Junior yo mu Kayanza bagira ubusa ku bundi. Musongati FC y'Igitega kuri stade Ingoma yari yakiriye Bujumbura City banganya ubusa ku bundi. Aigle Noir hali ya kuri Nkurunziza Peace Park Complex yakiriye Olympic Star banganya kimwe ku kindi. Igisindo cha Aigle Noir cinjijwe n'umukinyi Tampo Jansi ku minota 31 kuri penalty, mu gihe igisindo cha Olympic Star cinjijwe n'umukinyi Pascal Lamazani ku minota 41. Kayanza United hali ya kuri stade Gatwaro yari yakiriye equipe ya Flambeau de l'Est. Flambeau de l'Est itsinda ibitsindo 3 kuri 2 yisanze wayo kuri stade Gatwaro. Ibitsindo vya Kayanza United byinjwe na Omar ku minota 71. Meshaki atsinda ikindi ku minota 83, mu gihe ibitsindo vya Flambeau de l'Est byari byatsinzwe n'umukinyi Isa ku minota 13. Ku minota wa 16 pasi yongera atsinda ikindi. Umukinyi twa Mura ku minota wa 90 mu gihe ku minota 2 atsinda igitsindo cyagashingura cumu, bityo Flambeau de l'Est itahukana amanota 3. Burundi Sport Dynamique kuri stade Intwari yari yakiriye equipe ya Rukinzo banganya ubusa ku bundi. Message de Ngozi kuri stade Urukundo yari yakiriye equipe ya Bumamuru FC. Message de Ngozi igitsindo kimwe kubusa, igitsindo cyinjwe na Banz Patrick wa Bumamuru ku minota wa 66. Kuri stade Ingoma hali ya Igitega Flambeau du Centre yari yakiriye Atletico New Oil Academy yonga Muyinga. Flambeau du Centre itsinda igitsindo kimwe kubusa, igitsindo cyinjwe na Gakwaya ku minota wa 51. Gushika rero equipe ya Bumamuru FC yo mu Cibitoke ifise amanota 36 niyo ya mbere. Ya kabiri ni Flambeau du Centre ifise 26 ikaba yirusha amanota 10 yose. Equipe ya Aigle Noir ni ya gatatu ifise 28. Musongati FC ifise 28 ni ya gatatu. Message de Ngozi ifise 23 ni ya gatanu. Yego. Equipe ya Top Junior yo mu Kayanza ifise 23 ni ya gatandatu. Atletico New Oil Academy ifise amanota 7 ni yindwi ifise amanota 22. Burundi Sport Dynamique ni y'umunani ifise amanota 20. Vitaro FC ni 9 ifise amanota 19. Rukinzo FC ifise amanota 18 ni 10. Olympic Star iri mu kibanza cha 11 ifise amanota 17. Flambeau de l'Est ni ya 12 ifise amanota 17 nayo nyene. Bujumbura City ni ya 13 ifise 16. Ya 14 ni Royal FC y'Umuramvya ifise 18. Kayanza United FC yo mu Kayanza ifise amanota 11 ni ya 15. Gushika ubu equipe ya nyuma Le Croco nubwo yatsinze
Royal FC ifise amanota 9 ikaba ari mu kibanza ca 16. Gushika kuri 15e journée kundwi igira 15 abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi bamwita Banza Patrick Kanyanga si Kanyanga Kanyanga afise ibitsindo 8 niwe wa mbere. Tampo Jansi wa Aigle Noir ni wa kabiri afise ibitsindo 8. Ndikumana Landry wa Atletico New Oil Academy afise ibitsindo 7. Nduwimana Desire wa Burundi Sport Dynamique afise ibitsindo 7 ni wa kane. Gakiza Aime Nyandwi wa Frabody Centre afise ibitsindo 6. Nzeyimana Jean wa Vitaro afise ibitsindo 3 ni wa gatandatu nyene. Kireko Yves wa Musongati ni uwindwi afise ibitsindo 5. Bazunza Jamal wa Bumamulu afise ibitsindo 4. Afise ibitsindo 4 oui. No 8. Amwita Hakizimana Afiz wa Olympic Star ni wicenda afise ibitsindo 4. Irakoze Amis Leo ni wa uyu akinira ekipe ya Bujumbura City. Yes, Bujumbura City afise ibitsindo 4 akaba ari mu kibanza c'10. Akaba ari uko vyifashe muri Primus League mu cicaro ca mbere aho baraye basozereye igice ca mbere ivyo bita phase aller. Akaba barindiriye kuzokina phase retour mu minsi iza. Tutarava mu Burundi reka tubabwira yuko ekipe nserukira gihugu intamba mu rugamba yabigeme ku munsi wa gatandatu yari mu gihugu ca Tanzania Dar es Salaam abariko batana mu mutwe n'umugwi Taifa Stars wabigeme nyene bariko barashakisha itike izo batwara mu gikombe ca Afrika. Ndabamenyesha yuko igihugu ca Tanzania cyashobye gutsinda Uburundi ibitsindo 3-2 ariko akaba ariho na match retour bazokinira i Bujumbura. Reka turinde turabe yuko abigeme bacu bazovyitwaramwo neza. Tukiri mu Burundi nyene nababwiye yuko muri FFB ni Federation de Football du Burundi ishira hamwe rijejwe umupira w'amaguru mu Burundi zarahinduye umurisho. Ubu Honorable Reverien Ndikuriyo nakiri president wa FFB akaba yasubiriwe na commissaire de police générale bamwita Muyenge Alexis bakaba mutazira Manalex. Yes, uyu akaba ariwe aramutswa ishira hamwe ry'umupira w'amaguru FFB ryo mu Burundi. Yes, reka rero ndababwire ingene bagize amatora ariko araba ku munsi wejo w'Imana. President wa FFB ni commissaire de police général Muyenge Alexandre Batazira Manalex. Premier vice-président bamwita nimubona Arcade. Deuxième vice-président bamwita Birumushahu Jean-Claude, nukuvuga icegera ca mbere ca president FFB n'icegera ca kabiri ciwe. Ujejwe finance canke ikigega bamwita Honorable Denis Kalela. Ujejwe competition canke amahiganwa bamwita Yusuf Mosi. Ujejwe football de jeune canke mupira w'amaguru w'abakiri bato bamwita General de Brigade Nyamugarika Dominique. Ujejwe football féminin ni kuvuga umupira w'amaguru w'abigeme ni umupfasoni Honorable Naizeye Glorieuse. Ujejwe statut de joueur mu Kirundi sinuvuga ngene no kivuga bamwita Abanyatuyaga Alexis. Relation publique bamwita Niragira Fabrice. Beach soccer nibaza yuko ari kwa rukino bakinira ku mucanga hariya ku mucanga hafi y'ibiyaga bamwita Juma Musoma. Juridique côté juridique no kuvuga ubutungane bamwita Manirakiza Marc. Hano bashobora kwitwara barenganijwe imigwi yarenganijwe abakinyi barenganijwe. Snaf bamwita Murengera Ntwari Evariste. Technique ujejwe ubuhinga bamwita Gishikizo Jean Pierre. Medicine canke se ujejwe amagara bamwita Ndahabonye Imana Desire. Ujejwe sécurité canke umutekano bamwita Niyo Nkuru Domitien. Akaba ari uko vyifashe muri FFB niko amatora yagenze. Yego akaba ari byo twababwira ngaha mu Burundi.
Yes inyuma yo kumva amakuru avugwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu bijanye n'inkino hari ihiganwa ririko riraba muri komine Giteranyi ni Giteranyi tournament reka ngaha ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanje Martial sinzi ko anyumva. Martial uranyumva? Allo pour dunia ndakumva 100%. Merci ndaguha ikaze mu kiganiro Iwacu Sports News kuri Iwacu Top TV. Murakoze cyane. Okay, hari higanwa Giteranyi tournament riko riraba muri komine ya Giteranyi. Twashaka muri make ugezeho abakunzi b'umupira w'amaguru muri komine Giteranyi. Utubwire ingene vyifashe, utubwire aho bageze n'ingene inkino zagenze ejo ku munsi w'Imana, gira no ku munsi wa gatandatu nyene barakiriye, utubwire ingene inkino zagenze. Match zose zazitegekanijwe ejo ku munsi w'Imana za 8e de finale, ndavuga kimwe 18 kirangiza amakipe 16. Yahize ayandi yatsinze ayandi muri kuri turo ya mbere. Yego. Nukuvuga rero match zose zabaye ejo muri komine yose igihe cy'isaha 9. Yego. Bakaba babitunganije muri arero turu hazobamo gusohoka no gusubiriza, no kuvuga izakinyejo bazosubira gusubiriza ku munsi wa Mungu. No vuga hakaba harabayemo gutungurana kwinshi niko no bivuga. Yego. Kubera nko mu bihanganga bimwe mwari mwiteze Gasenyi Giteranyi amaresulta barose bose ntawe yishimiye ku mpande zose. Yego. Tukivuga Gasenyi nyene mukaca mumenya yuko ekipe ya Kizungu ikaba iyo yatashe, akaba ariyo yavuyemo bivuye kuri forfait yatewe. Mbega nyene gatoyi nyene aho nyene kuri ekipe ya Kizungu. Mbega vyavuye birangira gute? Baruye kuba forfait. No kuvuga urabona ijya misi deje ari myinshi kuva dimanche match bari bafashe ingingo yo kuyisubiramo. Bafashe ingingo yo kuyisubiramo rero Gasenyi Bipuru na Kizungu baravyumvikana, ariko kukanyuma nituzi ko vyagiye gupfa. Gasenyi yaraze ku kibuga, Kizungu iranka kuza, baratelefona president baramubaza avuga ati jewe ndahanyene mu Kizungu mugabo ntituza. Jara dusobeye bose sinzi, bamwe bavuga ngo banse ngo kubera ngo babwiye ngo ko baje gukinira kuri Golgotha Stadium mu Giteranyi, abandi bavuga ngo Kizungu ngo yaratinye ngo yashaka gutere penalty gusa. Mustade kavuga nta bintu vyozindura abantu baje gutera amapenalty gusa, bavuye mu mihingo yose ati match yose no gusubirwamo, ariko birangira Kizungu ivyanse. Ntiyanatonda no ku kibuga kubera ikosa bakoze. Burya iyo batonda ku kibuga bakanegosia ariho bari bakavuga ati twe dushaka bigenda uko, mugabe no ku kibuga ntibatonze. Urumva ryo ni ikosa rikomeye cyane. Yego. Numva federation irimo irapangira bashobora no guhabwa ibihano byo kumara imyaka 2 batitabira irushanwa na rimwe ryo muri komine Giteranyi. Okay, murakoze cyane. Bandanya nizo nkino ngene zagenze. No kuvuga match ya mbere usibye ko hariho resultat zo ku bibuga bibiri tutari bwaronke. Match ya mbere ya Kinanira yari yakiriye ekipe ya Giteranyi yari yasohotse mu rukino rubanza. Yego. Ariko nivyaje kugendekera neza ekipe ya Giteranyi kuko bayitsinze ibitego 2 mu busa byose. Kinanira sinze Giteranyi. Kinanira yatsinze Giteranyi ibitego 2 mu busa, bisabwa ko Giteranyi izindi bitego 3 mu busa. Giteranyi izoba yakiriye. Giteranyi izoba yakiriye kuri Golgotha Stadium kwa Mungu. Okay. Nuko rero nuko byagenze, no kuvuga basabwa kuzotsinda ibitego 3 mu busa. Birumvikana. Hama Mugano yari yakiriye Gasenyi. Yego. Mwibuka ko Gasenyi yari yageze kuri finale yo mu mwaka uheze. Hama umupira urangira ari bitego ubusa ku busa.
ibintu ubona nyene bavuze ati ni ugusohoka ntacyo tuzihora kuri Ruhuka Stadium. Ama ekipe ya Tura yoyo byari predictable, yari yakiriye ekipe ya Rugese ahubwo batsinze bike kubera Tura yari muhira itsinda 2-0 byonyene. Hanyuma Kabogo niyo yatanze isomo rya Ruhago itsinda ibitego 4 byose, itsinda ekipe ya Gishenyi ibitego 4-2. 4-2. Ego hama ndava ikipe irimo iratungurana buke yatsinze igitego kimwe mu busa mu rukino rwo gutangura, ntituze gusubiriza bizogenda gute. Yatsinze nde? Twabonye ari ikipe yugarira cyane. Yatsinze Rukusha. Rukusha. Igitego kimwe mu busa. Hama ikipe ya Kigwegwe yari yakiriye ekipe ya ba Hazard na ba Griezmann bo mu Kinyami. Birangira ikipe ya Kigwegwe itsinze igitego kimwe ku busa. Umva ko ari ibintu imatch itabonetsemo igitego n'ikipe ya Mugano na Gasenyi yonyene. Ibintu bikomeye cyane, birakomeye kubera nagitera ko amahirwe ari ku kiyiko, sinokubesha amahirwe ya Giteranya ari ku kiyiko kugira izokomeze, bizobasaba ingufu zikomeye cyane. None match ya retour tuzikanitwe ryari? Match zo gusubiriza ni kuri wa Mungu nyene ukurikira. Okay. Nibaze yuko tuzosubira turaguhamagara kutubira ngene zagenze. Nta kibazo na kimwe amakuru azoba yose. Okay, rero Martial reka ndagushimira cyane mugazobera nakubajije umumenyereza mushasha wa Manchester United ku rwo rwa mbere kuri match ya mbere yaratsinze. Eske nk'abakunzi ba Manchester United mwavyakiriye gute? Mwavyakiriye gute? Amazina yose. Mwavyakiriye gute? Ujya nukuvuga izagiwe mu Bwongereza byatanze ama reaction menshi. Nukuvuga ko atarana kina byonyene. Abafana bararyohewe bavuze ati turaronse umuntu ategura, azi kuvuga, azi gushikiriza, azi football moderne cyari cyo kubera murazi za Red Bull zose yaba Leipzig yaba Salzburg yaba nande ni ijya systeme barimo bujya niwe yayubatse. Aba ba Jurgen Klopp, aba ba Thomas Tuchel, aba bandi bose bujya bajya n'abanyeshuri biyiwe. Bujya ni professor bikwiye. Sasa rero match kabisa Manchester yerekanye ejo uze kuraba no kubimenyesha makuru bikomakomeye by'Iburayi. Barimo baragira statistique kuva Sir Alex Ferguson yagenda niyo match ya mbere ibaye highlighted. Uti rero Manchester rero nubwo igitego cyaje kije nabi cyaje gitevye haraje n'akantu cyagitinyiro cyagitinyiro bya bindi Manchester City, Liverpool, Chelsea twahora duhura zamaze kwijajana intsinzi zayibonye ubu bazotegura. Twitege ko Guardiola match yayiteguye iminota 10 yonyene, urumva nkako gasuzuguro ni ataye yabasuzuguye yaranabagize umugore wanyu. Twitege rero Manchester tuyitege kwibiki, Manchester tuyitege kwibiki muri UEFA Champions League aho ifise n'amahirwe yo kubandanya itaba yiyambere zo biya kabiri. Twitege kwiki muri Champions League no muri EPL. Icambere turafise turufu yaho turayifise turinze tugira umwami wayo, urumva kugera kure byo birashoboka. Cristiano Alvaro dos Santos, Cristiano. Oye, ujya niba mwitwa Cristiano. Reka kuzuramuvuga mwizina mwitwa Mr Champions League. Ngo nayiye higanwa ngo bazorihitire ngo bagite ngo UEFA Cristiano League. Yego. No bazobigira kubera nabo birabatera ubwoba reka nawe nivyo wibonera reka kwivugisha. Manchester United ndimo ndayibona nko muri emwe hizoharenga ahubwo muri kare ishobora kuhava bigoranye ikagira muri demi-finale. Demi-finale naho urumva ukimara kugerayo ufise umuntu nk'urya finale kugerayo biroroshe, kandi umva finale wagezeyo gare kugitwara urumva probability iriho. Muri EPL na muri EPL allo aha reka tumushimire bamwita Martial Marchizo
afise akavyiniro ngo ni ngwanyu y'umurusiya atigera nanigwa. Reka tumushimire cyane ko aya makuru reka atugezaho muri commune ya Giteranyi mu higanwa ryaho Giteranyi tournament n'aya makuru ya Manchester United yaratugejejeho. Tumushimire cyane gose tumubwire tuti felicitation arakoze. Nizere ko n'ikindi gihe nitwamuhamagara azotwitaba atugezaho n'andi makuru azobagezweho ico gihe. Reka rero ndabashimire cyane, ndabakengurukira rwose mwese mwariko munadutega abiri. Mbibutse ko yari iwacu Top TV, jewe nkaba nari Jean Paul Dunia Le Monde kuri micro. Mu buhinga bw'ivyuma yari Bizimana Twayibu niwe yatumye aya majwi abashikira neza. Reka ndabibutse yuko ejo rero ku munsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu ari UEFA Champions League. Mwese abakunzi b'inkino z'umupira w'amaguru muzoye mu masare muri ko barashigikira ama equipe yanyu, abakunzi ba Chelsea, Barcelone, Bayern, Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City, ama equipe menshi cyane nka za Real de Madrid, za Inter de Milan, za Juventus, za AC Milan, zose zizoba ziriko ziratana mu mitwe. Reka ndabashimire cyane babwire nti naho butaha. Ciao, bye, hasta la vista.